Je nitwa Nikubibona Gedeon, sanzwe mba mu ntara ya Cankuzo, mu komine Gisagara, zone ni Camazi, umutumba ni Bumba. Mfise abana batatu, uyu turi kumwe n'umwana wa mbere, kandi bose bariho n'abakobwa. Nyuma ikazi nkora je nta kazi mfise, ndi umurimyi nyene, sanzwe ndi umurimyi. Urumva icatumye nshika mu Gisagara imisanzwe ni birebire cane, kuvuga nahashikanywe n'ingwara, kuno byagenze, umwana yafashwe agwara, hari mu 2022, hari mu kwezi kw'icumi, niho twe yatanga kutubwira uyu mwana avuga ngo inkarabara mu nda. Hanyuma twakoze nk'abavyeyi twararavye dusanga vy'ukuri hari akantu kavyimbye ino mu iburyo hafi impande y'ifyigo, akantu kavyimbye gatoya. Tugira ngo kujye n'abavyeyi basanzwe babona umwana, tuvuga ati bariye ibintu vyinshi, teye bariye ibintu bigumye, tuvuga ngo canke bibazo bari inzoka, dutangura kugira gute kubirekeraho. Hanyuma cyo tumutwara hehe kwa muganga ku bitaro bitoya nyene vyo mu Rusigabangazi. Hanyuma tumaze kumutwarayo baduhaye imiti nyene isanzwe, mu mezi make tubona ameze nk'uvyimbuka, avyimbutse tuvuga ngo biraheze, nkuko nyene umwana umutwaraga mu binini, hanyuma tunamenga biraheze. Gusa ntitwarekeye cyo tumuha imiti y'ishano, tuvuga ngo ndi barishano bamuhaye. Hanyuma kandi ntibyahavuye bihera, niho je nafata umwanzuro nka se w'umwana, avuga ati je ngenda mutware ku bitaro bikuru aho iwacu ku Mukaro, agasedesi ka prive nakabaca ama transfer canje mu bitaro bikuru vy'Imurore. Maze gushikayo narabanye n'umudogiteri ajejwe abana, hanyuma caramufatira ibipimo. Amaze kumufatira nahamaze imisi ine, acabura akavyuka ikivyimba gifatiye ku ifyigo ry'iburyo. Aho rero acambwira ati rero kugira ngo bikunde twengana nacyo twoshobora, abaza abadogiteri bari kumwe, acambwira ati rero aha gadu telefone ibujumbura twumva yuko hari cyo bofasha. Baca ba telefone no mu badogiteri basanzwe bajejwe abana nyine ni Bujumbura. Hanyuma rero baca bamenyisha ati rero tugwaye transfer, uzogenda hehe muri Rwakarede. Nanje ntaho narinzi, nta n'umuntu n'umwe namenye. Gusa nyene mu kwizera bambwiye ati rero wewe genda uko biragoye mu njyatahuzi, genda muhira umare indwi zibiri zitatu witegure rondera uburyo ucugenda. Uko ntibyabaye byoroshe, ko muhira byarazo kwanka, madama ambwira ngo tubireke, ariko ndafata umwanzuro ndarondera uburyo, ndaronka n'abantu bakeya bamfasha, ca ndaza. Naje tahonze mugabo narahamenye ko ufise agatelefone nako ari gatoya urahantu urahamenya. Ko hari umuntu twariganye yabaho aho mu Busoyi twose, kanwe yashoboye kumufasha kugira ngo ndahamenye. Maze gushika muri Rwakarede baranyakiriye, nahamaze indwi yose mufatira ibipimo, iradiyo na ecography, basanga nyine nyinshi batora nka zazindi batoye hehe Imurore ku bitaro bikuru byo mu Cankuzo. Burya abamaze gutora kubona kare ikivyimba, jewe ico nakoze bagumye bambwira nze ndatonda basubiramwo byanka, basubiramwo byongera byanka. Hanyuma rero baciye bakorana nyabadogiteri nyene, hari mu kwezi kwa kabiri mu 2023. Hanyuma rero hari matariki ya mbere kwezi kwa kabiri baca bantransfera aha muri kuri Semuseka, kubera byagize gute abanye batavyo bashoboye. Maze guhagera niho baciye batangura baciye banyakira. Hanyuma bamaze kunyakira naho nyine byari byoroshe, gusa namenya ko bagira gute bivuza, ariko nagenda baza baca bambwira yuko bamwe ati usanzwe bamenya, mbwira tujya rero bisaba kurondera impapuro zivuye mu bushikiranganje gushigikirana ni solidarite. Hanyuma ndazirondera, ntivyari byoroshe, naciye mbanza kuduga ruguru kugira ngo ndazirondere ku mutumba no mu ikomine zerekana ko nishoboye kuni naho nikora, ndazizana. Hanyuma rero umwana atanga kumuvura, inda nyene yari ivyimbye, ari nini, yaravyimbye gose. Mu mezi makeya nka 3 yatanga kuvyimbuka, aravyimbuka gose.
mu kwezi kwa gatandatu niho Dr Jean Dodier Nzinyumva Jean Dodier niho yaciye ambwira ati bijya rero cyari umugira neza agomba afasha abana kubavuza muri Kenya. Hanyuma ariko ntivyavuye bigikunda, yaciye agwara. Twamaze kurondera n'ivyangombwa nyene bimwe bikwiye, hanyuma bicaca aragwara tukaba tukigiye. Twatubwiye ati mutagiye hanze ashobora kugira ingorane kubera atagiye kuvugwa hanze, kuko hano hari igipimo ca radiotherapy ntagihari, bisaba ko kiri hanze inyuma y'igihugu. Hama bimaze kwanka baca baramugira operation mu kwindwi umwaka uheze. Ca ndataha ca ndaza ndateza umuti, ariko ntuteza umuti mu ndwi zitatu mu kumene ca ndagaruka hagati no mu kw'icumi no mu kwa 11 itariki 27 no nataha z'ukwa 11 ku mwaka uheze. Baca bampa rendez-vous y'amezi 3 kugira ngo nzoze ngaruke barabe mu controle barabe ukuntu bigize gute bimeze. Ariko amezi 3 ntiyashoboye guhera. Mu mezi 2 n'inusu niho umwana atatewe kubona atagira gute kubura apeti, kubura akayabagu, nako afungura. Ariko n'abandi bantu banatanga kugira ingorane nyene iwapi ntibikunda, mugabo yavyibusha asa neza nyene atangorane. Ariko ico naciye nkora, naciye ngira umugore ati rero inge nsubire hamwe Bujumbura, kuko rendez-vous musanzu yari yarenze, twararengeje ko nk'indwi imwe kubera na madame yaciye abanza kugwa, yaciye agwaca mbakubwira gute nza kumufasha. Ca ndamanuka, maze kuza baciye banyijiza ibitaro, kandi maze kunyinjiza ibitaro gushika n'ubu ndacari mu bitaro. Yego iteke ndacari mu bitaro sindataha, ariko agahengwe karabayemo mu gihe ariko ari umudogiteri aho nakurikirana abana Alexis. Dr Alexis niwe yaciye avuga ati rero kugira ngo bikunde, yambwiye nk'uwa mbere nka Jean Dodier ati bisaba ko agira gute ko aja hanze, natagiye hanze ntakizovamo. Cico nakoze navuga ati none muganga ceka atawe ujyo ufise ntogenda gute. Rero ati ibyanje byaraheze byinshi, naraguje utuntu twishi, nta kintu mvira mfise no kuranka amahera. Ariko acambera ati rero tikwe turazi ko bigoye, tariko no gusenga Imana, yagiye Imana ifite inzira nyinshi shobora gucamwe umuntu agashobora gutabagwa. Mare gushika ubu niho ndi ndacari mu bitaro, ariko gushika ubu nta buryo ndagira gute ndaronka. Igihe bamubaga no kuvuga cari kubinyamiti bamutera y'amashimiyo caragabanutse, nyemiti mbifasha kugira ngo kigabanuke kigume uruhande rumwe, ingwara ntigume ibandanye. Baragikoye cose, hanyuma rero hanyuma acaramira nk'ukize, mugabo kubera ya radiotherapy atayihari, ijya migera y'ingwara ntiwe yashoboye gupfa yose ngo ihere, ingwara iciyongera igacigaruka bushasha. Mve muri no misi bwa mbere ngarutse mu kwa gatatu gihe nagaruka, imiti bamuteye yari imiti imufasha nyine nko bwa mbere yamufasha kuva ku mwaka uheze. Ariko kire yaraheze heze mu kwa gatanu baca bamuhindurira urundi muti bushasha gushika ubunyambuti ntarawumara, nayo nyene imufasha nk'ubwa mbere nyene. Muga ku radiography twaragiye bambwiye yuko ko mu nda byaheze, mu nda kintu tumva cyaravuye, gusa n'ifyigo baragize gute nyene bararikuye, nta fyigo ry'uburyo afise, kuko nyaka ivyimba cyari kufuka ry'uburyo cyari kirimo kanseri nyaka ivyimba. Rero cyace kiyunguruza ubu kiri mu mahaha, kiri no mu ihaha ry'uburyo niho kiri. Yego je muganga Alexis amaze kumbwira ico kintu ukuntu bimeze, sinashoboye kwicara kubera nk'umuvyeyi urazi nta muntu ashobora kuguheba umwana. Ico nakoze naragiye imbere Imana asenga, hanyuma ndamubwira na muganga ati rero kubera nakubwiye ko ata buryo mfise, mfashe kurondera abagira neza bagira gute bomfasha. Ni kuvuga nanje ati ngiye mu muryango kubaza, mu misi yeze naduze ndamarindwi muhira, umwana hari umuvyeyi namusigiye, naragiye turicara n'umuryango ndabwira ikibazo kuno kimeze. Bambwiye ko vraiment ta bintu batavyo bashoboye, kuko Alexis yambwiye yuko muri ivyo twara nka $4000 $4,000 z'amanyamerika. Ayirumve ngiye mu muryango ndababwira ico kibazo, ni njyango hoboneka nk'ayintuze ya gusa nk'aya passport ashobora kuboneka, yo umuntu yarondera akayaronka, ariko ayo yandi bambwiye ko yatavyo bashoboye. Ariko Alexis yaciye amfasha
abagira neza baje baragira ico bakoze, harabonekanye mahera makeya ashobora kugira gute kuboneka makeya. Bakunda ibiganiro nk'ibi ko bagira ico bafashije kugira ngo mu buzima bw'uyu mwana w'ikibondo ushobore kubonekana bwo nyene, ushobore kubonekana umwana ashobore kumererwa neza, ashobore gukira, kuko canke amakungu nayo baramakungu no makungu ca muntu wese arumugira neza afise umutima wo gufasha yogira ico akoze, canke amashira hamwe ajejwe abana canke na leta gashiramwe ingufu nayo nyene, tutibagiye ko hariho n'abantu bashobora kuvuga ati jewe ndavye Imana yankuye ati nanje uyu muntu ndashongoma ndamufasha. Hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe naho n'abandi umwe ikibazo nogishobora nkamufasha. Nico ncaguma dusabe kuko bitagenze uko umuti uheze nta kindi abadogiteri akubwira ati rero ko byanse cumutahana muhira gacurindira kumbura ico Imana ikora. Ariko tubagiye ko burya umwana yakize canke umuntu wese yamerewe neza afitiye akamaro igihugu, kumbura agira akamaro n'ahaba, kumbure n'ahasengera canke n'amakungu birashoboka ashaka kuzamo ikintu gikomeye mu mahanga canke kw'isi. Nuko bisiga gushika ubu ntaco barambwirako, gusa bavuga yuko ibice agezeko ni ibice bigoye cane, ageze ku gice kigoye cane, ni ukuvuga ingwara ifise ibice vyinshi. Umve ntibari ku gice kitari kitorohereza kubera igihimba yafashe n'igihimba badashobora kumwopera kumukora, n'ahantu bisaba radiothérapie kugira ngo bigire gute baturire nyangwara ihere, imigera y'iyo ngwara ihere. Ni kuvuga rero umve vyumvikana ko umurindi w'iyo ngwara ari munini cane, ntukiri hasi ahubwo uko ibihimba vyo mu nda biroroshe, mugabe imaze kuduga haruguru biragoye, bisaba ko yungururizwa ahandi hantu atari mu Burundi. Muganga yashoboye kumbwira ati burya rero ukwiye mwana mu Burundi ibindi bihugu birashoboka. Karambwiye ko muri Tanzania hariho hari ibitaro muri Dar es Salaam bishobora nabo nyene kumufasha, canke muri Kenya, Musanze no mu bindi bihugu birakunda. Gusa mbwiye ko Tanzania ariho hafi, ariho umuntu ashobora gukoresha uburyo bukeya vyerekeye nk'itike canke imibereho. Ahantu ndahamaze umwaka urenga, umwaka n'amezi ariko aba amezi 5, umwaka n'amezi 5. Urumve je numva ko bivanye n'igihe ndahamaze, ni kuvuga nakoresheje uburyo bwinshi kandi bukomeye. Kuvuga gushika ubu nk'ivyerekeye imibereho hano haragoye kugira umuntu afungure. Numva atari nk'umuntu, umve nk'ubu urabona abantu bashaka umaze kuza kwivuza ubwa mbere mu mezi 2 ya mbere abantu baragutelefona kurungikira 10,000 canke 5 kagufasha. Muga prise uhabandanya hamara amezi menshi niho abantu barakuzinukwa n'abari umuryango kuzinukwa. Urumve rero usanga nk'ubu nyene guhaba biragoye, atari hagiye haza nk'abantu gusa rimwe na rimwe bakadufasha canke bakabura, kubera mu bitaro usanga hari urukundo, nk'umwana ntashobora kumujyana bamwe bashobora kumufasha ati bakamufungurira, je nk'umuvyeyi hamwe nkihangana. Urabona hano je nahageze nkashashe, je narinzi gushika mu Cankuzo, yego nagiye no mu Ruyigi no mu ntara zimwe za Kirundo, gusa sinebwa je n'Igitega. Uko maze kugira ngaha nasanze ibintu byaho bizimvye, nko ku munsi urashobora gukonsoma, ushobora kujya nk'ibihumbi basi wariye make basi nka 5, aho wagiye muri ya restaurant asanzwe, nico uharura amezi umwaka urenga. Urumva gacugwiza usanga amahera ari menshi, naho ukoresha uvuga ati ngiye 5 ku munsi. Yego kuvuga ndafise nimero ya telefone ya Rimikashi, gusa nayitanditse ku zina ry'iwanje, izina rya mama, uko karanga muntu yiwanje hari ukuntu kashi itabona neza baciye banyankira. Ni 61 410 083 61 410 083.